abarundi twese dusere cyane twirukane idayimoni ibuze iterambere ry'uburundi kuko iyo habonetse akantu kose ko tuma dutera imbere hacazi izindi nguvu ntazi zica zibuza. Ikibazo c'amadayimoni mu burongozi bw'Uburundi casubiriye gukomera. Umukuru w'igihugu yaheruka kutubwira amadayimoni imbere yuko akura General Bunyoni. Ino video yose ku buryo buramvuye ni mukanyi mu buryo bw'idonido bwano makuru ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Uramanuka munsi y'ino video hamufyo n'imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe naho utarafyonda ko nyene urafyonda ko hama uduhaye intererano yawe yo kuja tugushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Nayo kandi muri ano makuru ndi bugushikirize inkuru ivuga ko hari abasirikare hafi 200 binjiye mu gisagara ca Bujumbura mu kanya gaheze bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwandikiye bahejeje kubabona bavuze ko bari mu makamyo ane haciye kumutakura haca atera yerekeza i Bubanza. Amakamyo aherekejwe na pick-up zibiri. Abasirikare bari muri izo kamyo bambaye umwambaro w'igisirikare ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyuma y'umutaga bamwe muri bano basoda bari batabaje, ni bamwe bari baraye burijwe ubwato bavuye i Goma aho barahiye bararengwa ko badasubira kuja kugwana na M23 kuko babona hari ukwiyahura mu ntambara badatahura. Bagitabaza bamenyesheje ko bafise amakuru ko bategerewe n'iperereza rya gisirikare ry'u Burundi. Ntibazi ibikurikira, ntibazi ko bagiye gupfungwa canke bahava bagirirwa nabi. Aho ni mu gihe General de Brigade Elia Ndizigiye batazira muzinga yari yabagirije ejo ko ari abagumutsi. Ikibazo ca Kongo abategetsi b'u Burundi batacitondeye kigiye konona bikomeye igisoda c'u Burundi kandi birashobora kugira ingaruka zidasanzwe ku butegetsi. Abasoda barashavuye cane baba abari muri Kongo baba abasanzwe mu Burundi. Hirya y'ejo hindiri z'abasirikare baratikiriye ku rugamba, abacitse ku icumu bavuyeyo bahunga mu Rudavagi. Hari abasirikare bakiyerera mu mashamba ya Kongo, bamwe bariko bahura n'ibibazo muri ayo mashamba, aho bahura n'abandi bagwanyi ba Kongo bakabambura ibyo bafise vyose kugeza ku mwambaro. Abasoda b'u Burundi baridoga cane ko barungikwa ku rugamba badafise ibirwanisho bikwiye. Baridoga ko abasoda ba Kongo babatana urugamba bagata ibirwanisho bikomeye maze M23 ikabitora akaba ari vyo yicisha abarundi. Abasoda barashavujwe n'amafaranga batukwa ko bahembwa kandi atayo bigera babona. Abasoda barashavujwe n'ingene abapfuye bafatwa nabi, imiryango basize ititwararikwa. Ubuho abapfuye hirya y'ejo nta n'ibiziga bishobora kuboneka kubera batashoboye kubikurayo. Abasoda barashavuye cane kandi ishavu rirasangiwe na bose, aba ex-FDD, ex-FNL n'aba ex-FAB. Abakuru b'igisoda abatwara igihugu bitondere kino kibazo, nta musoda agwana intambara atumva. Ino nkuru nkaba nyisomye neza ku rukuta rwa Pacifique nini nahazwe. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kumwe natwe, uramanuka munsi y'ino video hamufyo n'imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyonda ko hama nyene uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'ubutunzi, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Nayo mu yandi makuru kandi Uburundi buzotunganya amatora y'abashingamateka, abakenguzamateka n'abajenama b'amakomine mu mwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru y'urunani rw'amaradiyo yo kuri uyu wa kane w'ino ndwi iriko irasozera yashimikiye ku kungene urubuga rwa politike rwifashe mu gihugu. Nko mu ntara ya Rumonge, bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi baridoga ko bakumiriwe mu makomite ahurikiyemwo bose hajejwe umutekano. Bo bemeza ko kuyajamwo vyotuma n'umubano wabo urushiriza kuba mwiza, ariko mu ntwaro bo barabihakana bakavuga ko atawukumiriwe kiretse uwikuyemo.
ariko i Ngozi ho hari abemeza ko babanye neza kuko basangiye koperative. Umugambwe Codebu iragi ryandadaye uvuga ko gushika ubu mu Burundi hakiri ukudafata imigambwe ku rugero rumwe. Uwurongoye uwo mugambwe yemeza ko hari imigambwe iburabuzwa n'intwaro canke abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi babihuriza ko n'uwurongoye umugambwe APDR. Kefani Ibizi harongoye Codebu hafatira ku vyashikiye umugambwe arongoye mu ntara ya Makamba, avuga ko batewe ubwoba n'umugambwe Sahwanya Frodebu uremeza ko umugambwe uri ku butegetsi ari wo wiharije urubuga rwa politike. Hagati aho ibindi abanyamigambwe bavuga ko bituma badashobora gushikira ku mitumba ni ubukene buri mu migambwe. Ivyo bikaba bihurizwa ko n'imigambwe Iprona, APDR ndetse na Frodebu. Olivier Nkurunziza harongoye Iprona akaba asigura ko bituma umugambwe uri ku butegetsi ari wo wonyene ushika ku rubuga kuko ari wo ufise uburyo n'abakozi ba leta bagenda n'imiduga ya leta. Muri CNDD-FDD bo basigura ko bama bafise abanywanyi babo kuko ari bwo ubuzima bwabo bwa misi yose. Dorienne Munezero hajejwe gutanga amakuru muri uwo mugambwe yemeza ko iyo amatora arangiye baca bitegurira ayakurikira. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu we avuga ko imigambwe itakiburabuzwa nk'uko vyibonekeje mu myaka iheze. Martin Teretse yemeza ko inyuma y'ikete yandikiye abajejwe intwaro mu mpera z'umwaka uheze atatunenge twasubiye kwibonekeza keretse abarongoye umugambwe seneri bidoga. Ashimangira ko ikibazo kiri mu ndongozi nkuru zawo ku bijanye no guha uburyo imigambwe bwo gukoresha. Umushikiranganji Niteretse abona ko bitoshoboka ko mu gihe n'amafaranga leta itegekanya gukoresha hakirimwo igihengeri. Yongera koko ubu imigambwe ari myinshi ugereranije no mu myaka ya za 90 aho imigambwe yahawe imiduga. Nayo mu bindi kandi imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi niyo ngwati izotangwa n'uwuzoba ashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Uwo mu kibanza c'umushingamateka canke umukenguzamateka nawe hazotanga imiliyoni 2. Uwitoza mu bajenama ba komine yigenga canke urutonde rw'abashikirijwe n'imigambwe canke n'inani z'imigambwe azosabwa 200,000. Ivyo biri mu nteguro y'ibwirizwa risubiramwo irigenga amatora yemejwe n'inama nshikiranganji kuri uyu wa gatatu. Mu cegeranyo c'iyo nama umunyamabanga mukuru hakaba n'umuvugizi wa leta asigura ko itangwa ry'ingwati ku bajenama ba komine ari mu ntumbero yo gukinga kugira nihaze ubusimbira hamwe mu kwitoza muri ico kibanza. Prosper Nahorwamiye akaba amenyesha ko iyo nama nshikiranganji yasavye ko hoshirwamwo ingingo ivuga ko zone yose umugambwe waronse amajwi menshi itegerezwa guserukirwa mu nama ya komine. Ibindi avuga biri muri iyo nteguro ni inyifato zimwe zimwe zofatwa nk'ivyaha. Izo nazo ni nko gukwiragiza ubutumwa bushobora konona amatora canke gukabura ubugizi bwa nabi bufatiye ku matora hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi no gushikiriza ivyavuye mu matora imbere y'uko ababifitiye ububasha babivuga. Iyo nteguro hishinga kandi ko amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka habera mu ntara, ayo abajenama b'amakomine mu makomine, abakuru b'imitumba canke amakaritiye habere ku mitumba canke muri karitiye. Umugambwe APDR ukaba ubona ko izo ngwate ari umurengera kandi ije gusubiza inyuma demokarasi. Gabriel Banzawitonde awurongoye akaba asigura ko bitandukanye n'ivyari vyapfundikiwe mu nama yahuje abarongoye imigambwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, aho asaba ko ingwati isabwa ku bajenama b'amakomine ivanwaho ku bitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu nayo ikaguma ku miliyoni 30. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko umugambwe Sahwanya Frodebu ubona ko inzira iriko irafatwa mu kwemeza abagiye kuba mu murwi mushasha ujejwe amatora seni bishobora gutosekaza ikiringo c'amatora Uburundi bwimirije. Icegera c'umukuru w'uwo mugambwe asigura ko imigambwe, amashirahamwe yigenga n'amashengero yategerezwa kugishwa inama imbere y'uko abagiye kuja mu murwi seni bamenyekana. Fenias Nigaba asanga bikwiye gusubirwamwo. Anegura ko hafi ya bose bavuye mu mugambwe uri ku butegetsi gusa.
kuri uyu wa kane inama nshingamateka yaremeje amazina y'abantu indwi bazoba bagize umurwi mushasha ujejwe gutunganya amatora seni. Uwa mbere ni Prosper Nahorwamiye umukuru w'umurwi, uwugira kabiri ni Victoire Nahimana icegera c'uwurongoye uwo murwi, uwugira gatatu ni Odette Bizimuremyi ajejwe intwaro n'ubutunzi, uwugira kane ni Sylvestre Nyandwi ajejwe amategeko, uwugira gatanu ni François Bizimana ajejwe inyigisho no gutanga amakuru, uwugira gatandatu ni Leonidas Ndayiragije ajejwe ubuhinga bwa none, Gabi Bugaga ajejwe ibikoresho. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi w'Imana mwiza. Ugire ibihe byiza.